ibintu vyose bikorwa bitamenyekana birabandanya muga bimaze gufatwamwo umuntu intambara ibigomba ihagarare kabisa ibigomba irangire. Amakuru yo kuri rino genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023. Inkuru mbi itashe i Burundi ni inkuru y'urupfu rw'umuntu akomeye ku buzima bw'u Burundi. Turaza kubabwira urupfu rw'uyo muntu ndetse nico yoba yazize. Abarundi batari bake bari mu mubabaro n'umwiheburo kubera urupfu rw'uyo muntu turi buze kubabwira. Mu yandi makuru hariko haragaruka ko cane, turagaruka ku bwicanyi buriko buravugwa mu ntara ya Bururi. Hari umurwizatunga yitwa Yoweri yoba ngo yamaze no gufatwa. Uyo akaba ari we yariko araha abantu ubuzi bwo kwica abantu, ngo akubise igipanga agaca ajana ico gipanga nyene bakamuha ibihumbi 300. Uyo murwizatunga yitwa Yoweri ninde yamutumye kwica abantu mu ntara ya Bururi? Turaza kubaha idonido n'amakuru mashasha twamaze kwegeranya, muraza kubikurikira vyose twabiteguye. Hari abantu bapfunzwe muri iyo dossier ndetse n'ibindi vyinshi biriko biragaruka ko mu makuru arabana n'umutekano, ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu. Ivyo ntakubwiye mu mfunyapfunya vyose uraza kubikurikira. Ndizere ko umaze gufyonda kuri subscribe, nayo uba utarayifyonda ko wabanza ugafyondaho kugira uraje ushikirwa n'inkuru n'ibiganiro nyene nk'ibi dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Imbere yuko tuja ku murwizatunga Yoweri ariko arica abantu mu ntara ya Bururi ndetse n'ukuntu inzego z'umutekano ziriko zirakikuza mu bice vyose vyoba biriko biravugwa mu bwo bwicanyi, n'ukuntu uyo murwizatunga yari afise umugambi wo kwinjira mu mashure akica abanyeshure n'ibindi vyinshi cane. Abapolisi bo mu nzego zijejwe gucungera inzego ndetse n'abandi benshi cyane bakaba bariko baraja muri iyo ntara ya Bururi. Akaba hari n'amakuru hariko aravugwa yuko ngo hoba hari umutegetsi muri CNDD-FDD yoba yinyegeje nyuma y'ivyo bintu ndetse n'ibindi vyinshi mwanyegejwe, turaza kuvyumva. Imbere yuko tubabwira ivy'izo nkuruka, tubanze dutangurire kuri no nkuru mbi, inkuru y'umubabaro n'inkuru iteye agahinda. Ni inkuru yamenyekanye mu gatondo ko kuri uno wa 22 z'ukwezi kwa gatanu 2023, aho hari inkuru yababaje abatari bake mu banyeshure canke abigeze kuba abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi, cane cane mu gisata c'amategeko droit, igisata c'ubutunzi economy, n'urupfu rw'umwigisha Laurent Nzosaba. Urwo rupfu rwashitse giturumbuka, rwabaye mu gihe uwo mwigisha yari yitezwe mu masaha yo mu gitondo kuri uno wa mbere nyene mu birori vy'abanyeshure basoma ibitabo vyo kurangiza igice ca kabiri c'amashure ya kaminuza masteri. Amakuru twakuye mu bo bakorana muri kaminuza y'u Burundi yemeza ko Laurent Nzosaba yari akomeye ataho kwibaza ko vyoshika ntabe akiri muzima uyu munsi. Urupfu giturumbuka rwiwe rukaba rwababaje abatari bake. Uyo nyakwigendera akaba yamenyekanye nk'umwigisha akunda cane ibikorwa akora kandi akabikorana urukundo n'ubwitonzi, ngo yamara uyo mwigisha yamana ntaryo ahanura abanyeshure biwe, mbere ngo n'abagenzi we babigisha akaba yaranabagira inama kugira ngo ku kazi ibikorwa bigende neza. Intahe nziza
intahe nziza nk'izo ziruhirwa kandi aremezwa n'umwe mu banyeshuri yigishije muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko, akaba kandi yaheruka no kumwigisha muri kaminuza yitiriwe ubwitonzi bwa Afrika Université Sagesse d'Afrique mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza. Filemon Nikobamye agira ati numiwe numvise ko Profeseri Laurent Nzosaba atakiri muzima. Vuba cane twaraganiriye antera intege ngo nangure nandike igitabu kuko yari yifuza ko yogenda mu karuhuko mu Bubirigi, ariko uko nanje mpejeje gusoma igitabu yari umwigisha yitanga akundana kandi afise amajambo yo guhanura akora ku mutima. Laurent Nzosaba akaba yaranakoze muri sentare y'ubumwe bwa Afrika, akaba yarigishije mu Rwanda, mu Bubiligi, mu Burundi, yaranditse n'ibitabo bitari bike. Urupfu rwiwe rero rukaba rushitse giturumbuka mu gihe abenshi atawiyumvira ko kubera ukuntu yarakomeye atani ikibazo kindi afise, atakwiyumviye ko uyo mwigisha ashobora kwitaba Imana muri ubwo buryo giturumbuka. N'urupfu rero rubabaje ku banyeshure ba kaminuza y'u Burundi, abayizemwo ndetse n'abandi bose bari bazi uyo mwigisha. Na twebwe rero turagize tuti Imana imubuhe uburuhuko bwiza, kandi turahojeje n'umuryango wabuze. Ni inkuru y'umubabaro yari ihejeje kudushikira. Nk'uko dutangura no makuru twari twabibabwiye, mu ntara ya Bururi hariko haraba ibintu biteye ubwoba cane. Hari abantu bariko baricwa batemagujwe ibipanga, ariko hakaba hafashwe n'ingingo zindi zikomeye muri iyo ntara ya Bururi nyene. Hakaba hari ingingo zafashwe z'uko imodoka zifise ibiyo bitabona zabujijwe muri iyo ntara ya Bururi, ariko hakaba hari n'umurwizatunga yoba ariko aravugwa muri iyo dosiye ko yoba ariwe ariko aragira uruhara muri ubwo bwicanyi. Akaba rero avugwa ko ngo yica abantu, uwo yishe akubise igipanga, ico gipanga agaca akijana maze bakamuha ibihumbi 300 ku muntu umwe yishe. Ninde yoba yamutumye kwica abo bantu? Katubanze twumve ano majwi, duhejeje kuyumva turaza tubaha idonido ku zindi ngingo zafashwe muri iyo ntara ya Bururi. Imviriza documentation ije yaramufashe je umwe bo hakurya hasiga uvyaye baba buzukuru bantuzenye bamahinja, nibo batanga kumuvuga ati yowe twege niwe yadutuma turakwiga maratugirira nabi. Hanyuma umwe w'Irwankona wese yavuze ko ari Yoweri yamutumye nyene, ashaza nawe igira kabiri avuga ko Yoweri yamutumye. Aho n'abandi bisonga ngo bishikanye ivyo bafise amahera ngo yaramaze kuba mwago nta muntu bari bwice, asha ngo niwe nyene kweri niwe nyene. Asha documentation yamufashe nabi kuko nashaka ipolisi cateze uw'amahoro kiza carashize kwenterevena kweri, kandi rero na documentation yavuye Bujumbura ku rwego rw'igihugu. Asha yaramvye keri n'umwaka karahera kweri. Asha no kw'iradiyo baheje kubivuga mu makuru, baravuze bati abafashwe bavuga yuko umugwizatunga yitwa Yoweri ariwe yari inyuma y'ubwo bwicanyi, niwe yabatuma. Urumva no kw'iradiyo baheje kubivuga yuko yamaze gufatwa n'igipolisi kijejwe umutekano kugira ngo kimubaze, ati kuko abafashwe bavuga yuko bose bahuriza kuri we, bavuga yuko ariwe yabatuma. Biravuzwe kw'iradiyo nyene mu makuru ya saa 6:30. Yego kabisa, urumva ikintu kimaze kuvuga kw'iradiyo ntikiba kikiri urusaku, aba ari inkuru. Aba ari inkuru, ikintu kivuzwe kw'iradiyo ntaba ari urusaku, aba ari inkuru. Bavuze ko bamaze kumufata, yego ko bamufatiye ku kivuko ariko arahunga kubera yamaze kumva ko yamenyekanye. Ni hatari kabisa.
ariko ko batanguye kuza barafatwa aho ivyo bishobora kuba bigomba bihagarare, kuko ibintu vyose bikorwa bitamenyekana birabandanya, mugabo bimaze gufatwamwo umuntu, aho intambara ibigomba ihagarare kabisa, ibigomba irangire. Sawa sawa. Ni hatari kabisa, ntivyoroshe. Twatanguye kuvyumva kuva ejo ku mugoroba bavuga yuko n'imangazini yiwe yaho Ikiremba bayikikuje, baciye bayugaza iminyororo, umukozi baramutwaye bacaja kumufunga nawe nyene kumugiramwo amatohoza. Umukozi yamudandariza imangazini aho Ikiremba basize bahugaye, abapolisi bari baje, mbere hari haje abapolisi atarabino nyamba arabo muri api, nibo bari baje baca barahugara, baca baramutwara Ibururi nyene ngo barahugaye, ahantu hose afise ibintu ngo barahugaye. Urumva rero nawe ngo bamufatiye yari asanzwe ari ku maziko, hariho umuhungu yari yabuze umwana mukuru wa Bureta, yari yabuze umwana, umuhungu yitwa Josco yari yabuze umwana umukuru wa Bureta, yari yagiye Bujumbura ku maziko. Rero inkuru nyamba yamushikiriye ati wewe uriko uraronderwa, agiye ngo guhunga rero Dokimana se Bujumbura yaza yamaze kumubona kiramufata. Bariko bavuga ko amakuru twumva bavuga yuko yarondera ngo ibimazi yaja ngo ikuzimu, urumva yarondera ngo ibimazi vyo gutwara ikuzimu. Bavuga ati akwise umupanga umuntu we yatumye akagenda akamwereka ko kiriko amaraso igipanga, inoti 300. Urumva rero ni ngorane ariko rero abantu nk'abo batanguye gufatwa, kumbure tuvuga tuti bizoca bitera bihoya, kuko ikibi kimenyekanye kiba kiriko kirakira hamwe, koko nizigira mbere ko batamubeshera, kuko ndiko ndaraba ibimenyetso tumaze kubona ni vyinshi, ni vyinshi vyerekana yuko bamubeshera. Abantu benshi bamaze kugwiwe ukabura irengero ryabo, nk'umuntu amukorera ukazavuga ngo yapfuye ngo bamutemye, ntihagire ikintu na kimwe gikurikiranwa. Bigaragara bavuga yuko abari ariko arabatanga kw'ikimazi kubera ibintu akuri kuzimu. Urumva rero ejo bundi naho hari abahungu babiri bamuguriye amabati, baguma kurongora bahisonga imutsinda, baramugurira amabati barayapakira kw'ikinga bayatwaye, bashitse hariya kukira kujiji imodoka yayo wenyene ifuso ikiva Ibururi umenga irabakurikira, ikiyabagonga bose ari babiri, iragongera rimwe, umwe ari nko ku metere nka 20, uwundi ari nka ngaho, uwundi ku metere 20, iragonga uyu, iragonga n'uwundi ari imbere, bose bafise amabati bavanye kwa Yoweri, bacagongwa n'imodoka ya Yoweri. Ivyo vyose vyarateye amakenga abantu, ati wombarira gute ngene umuntu yoza kugushorera ibintu akava Ibururi akaza kugongerwa n'imodoka yiwawe kujiji. Ati ivyo vyose birerekana ko ari abantu yica kugira ngo abatange ko ikimazi kuri ivyo bintazi ajambo. Urumva rero birateye ubwoba, nibaza yuko tuho turaraba ivyo bintu ntibiboneka ko vyo ari ibintu bamubeshera, biraboneka ko birimo ikintu. None rero hamwe vyo biriko biramenyekana, vyo biriko birakira, reka turindire turabe iyo bitera bica. Sawa sawa rero, mugire umunsi mwiza. Tugaruke ku bantu batatu bafashwe inyuma y'igitero c'abantu bitwaje imipanga. Hari uwitwa Egide na Richard, barafashwe ku munsi wa gatandatu mu gitondo, basanze mugenzi wabo Nshimirimana Claude mu gasho k'igipolisi Bururi mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Abo bantu babiri bavuzwe na Nshimirimana Claude ko bari mu bagize igitero bagakomeretsa Ndiwe nishiga Marius n'ibipanga, umugabo w'imyaka 60 aba ku mutumba Rwamiko ku mugwa mukuru wa Kiremba yo mu bumanuko muri komine no mu ntara ya Bururi. Akaba ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara barasaba ko abinyegeje inyuma y'ico gitero bufatwa. Umuntu umwe yarishwe mu gitero cakozwe hakoreshejwe imipanga muri iyo ntara iri mu bumanuko bw'u Burundi. Abantu 6 nabo bakomeretse
mu kiringo c'imisi iri munsi y'ukwezi. Nshimirimana Claude yarakomeretse cane akomerekejwe n'abanyagihugu, yatabawe n'abajejwe umutekano babuza n'abanyagihugu kwihanira. Ivyo vyabaye mw'ijoro ryo kuwa 19 Rusama inyuma y'umutego watezwe Ndiwenishiga Marius. Bamwe mu bajejwe umutekano baravuga ko ariwe yavuze abandi bari kumwe bari birutse bahunga inyuma y'igitero i Bururi, naho abategetsi bafashe ingingo umutekano muke ubandanya kwibonekeza. Mw'ijoro ryo kuwa 18 Rusama umukozi yakora kw'ishure ry'imyuga Musenyeri Bernard Bududira yarakomeretse cane, akomeretswa n'abantu bitwaje ibipanga ku mugwa mukuru w'intara no mu micungararo. Umuntu umwe niwe yasize ubuzima mu gitero cakozwe n'abantu bari bitwaje ibipanga, abandi 6 bakaba bakomeretse mu kiringo c'imisi iri munsi y'ukwezi. N'ikiziga c'umuvugabutumwa caratowe. Turaza kubaha idonido kuri uyo muvugabutumwa yishwe, ariko umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati akaba yaragendeye iyo ntara yo mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi muri iyo ndwi iheze kugira ashimangire ingingo zafashwe n'abategetsi b'iyo ntara kugira abarwanyi bituma umutekano muke ubandanya kwibonekeza. Ariko inyuma y'urwo rugendo habaye ibitero bibiri. Abanyagihugu bakaba bavuze ko basaba abajejwe intwaro kurondera umuti urama mu kibazo c'umutekano. Tukiriko turavuga kuri ivyo nyene, tubabwire ikiziga c'umuvugabutumwa catowe, ariko mbere yaho hari ibuzwa ryo gutembera mu modokari zifise ibiyo bitabonerana. Iyo ngingo yatangajwe kuri uwa mbere inyuma y'umuhingamo n'umushikiranganje Martin Niteretse mu vyajejwe harimwo umutekano n'intwaro hagati mu gihugu. Ingingo yafashwe mu ntumbero yo kurwanya ubusuma bwo ku ruyeri hamwe n'inyuruzwa ry'abantu. Kubw'uwo mushikiranganje catumye iyo ngingo ifatwa nuko iyo miduga ikoreshwa mu kunyuruza abantu canke mu busuma bwo ku ruyeri, aho abantu bisanga mu bibanza batari bifuza kuba barimwo. Niko vyatangajwe na Martin Niteretse. Abantu bose bafise amamodokari y'ibiyo bitabona bafise gushika kuwa 28 Rusama kugira ngo bisunge iyo ngingo. Niko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje Niteretse mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara co Budandaji Bujumbura. Kuva umuntu wese yipfuza kwiyunguruza mu modoka zifise ibiyo bitabona mu Burundi azotegerezwa kuba afise uruhusha rutanzwe n'ubushikiranganje bujejwe umutekano n'intwaro hagati mu gihugu. Kuva kuwa 29 Rusama 2023 uzofatwa ari muri izo modokari azohanwa bikomeye kuko azokwagirizwa ko ari inkozi y'ikibi. Niko umushikiranganje yagabishije. Mu Burundi abanyuruzwa n'abanyuruza abantu bakoresheje amamodokari y'ibiyo bitabonerana kubw'ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Tugaruke kubiriko birabera mu ntara ya Bururi, aho hari umuvugabutumwa yishwe, yatowe ikiziga. Haratowe ikiziga c'umuvugabutumwa mu ruzi, ni mu ntara ya Bururi nyene hatowe ikiziga c'umuvugabutumwa Joseph Niyonkuru mu ruzi Buraga, ni ku musozi wa Buranga muri zone ya Gasanda, komine n'intara ya Bururi, ubumanuko bw'u Burundi. Abakoze iryo bara ntibamenyekanye. Abanyagihugu bo mu Gasanda bavuga ko ico kiziga catowe mu ruzi Biranga munsi y'ikibuye. Abamwegereye bavuga ko yari yabuzwe irengero hari haheze imisi 2. Yari yagiye kuvuga ubutumwa ahantu hahana urubibe na Gasanda muri komine ya Buyengero iri mu ntara ya Bururi, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Twamurondeye haheze imisi 2, twamusanze mu ruzi munsi y'ikibuye, bivugwa n'umwe mu muryango wiwe. Abanyagihugu bo muri zone Gasanda
barababajwe n'urwo rupfu basaba abategetsi bo mu ntwaro n'igipolisi gukora amatohoza kugira abakoze ico caha bamenyekane. Muri iyo komine nyene hafi yo ku mugwa mukuru w'intara, abagabo bitwaje ibipanga barakomerekeje cane umupfasoni akora kw'ishure ry'imyuga ryitiriwe Musenyeri Bernard Bududira mw'ijoro ryo kuwa gatanu, asanzwe aba ku musozi wa Gatanga. Givyo biriko biraba, inkuru zirabana n'ubwicanyi ndetse n'ibindi biriko biragarukako cane, amakuru twegeranya maze mukayakurikira iryo n'iryo umunota ku yundi. Wafyonze kuri subscribe turazigushikiriza zikagushikira mu ba mbere. Mu kanya ndaza mbaha ido n'ido ku zindi nkuru ziriko ziragarukwako cane irya nino n'ibindi muba mwaragiye muranyegezwa.